Mama wanje n'umuntu wa mbere agoye gukonvenka. Ntanyivyo nashaka kumva ofete. Uramaze guhebwa n'umukobwa kubera utamucavye. Kubera ariyo nabusanga wa mu propose akavyemera hamuka mu capa mu nyuma agaca yanga kwipibli. Wotamba ugatambira mu mvura n'umukobwa musohokana uri kurajya ikigori gishushe. Ivyo bigira. Sauf ari utuntu tumwe tungora. Nk'ipirawu. Hello best fam, murakomeye mumeze neza. Ni Berdis naho ndavye kuri micro. Turi mu kiganiro GB257 Gasonga Bugari show. Uyu munsi rero dufise umutumire. No muntu umwe muri best fam, umwe muri mwebwe yadukoreye ino table mubona inyuma yanje. Hanyuma rero twahuriye kuri Flamboyant Garden, na hantu heza cyane hatekanye. Service yaho iri impeccable, ni nziza gose. So karibu turabe twese Gasonga Bugari tuganire turyoherwe tuvibing. Thank you. Yambu cyane. Yambu. Urakomeye? Ego. Karibu ku Gasonga Bugari. Murakoze cyane. Waheruka kukicara ko ryari? Akanyenaka. Apanaka? Akandi Gasonga Bugari yego. Tyo no muya turagafise. Kicara ko misi yose? Ngomba cumbe ubugari. Wow. Zo gutuma ko uducumbira ubugari nganye mu kigani. Okay. Utubwira izina ryawe? Bon, Jenny. Abatakuzi bien sûr. Bon. Izina yawe? Nitwa Daniel Kibamba, muga benshi banzi ku izina rya Dany Daniel Art. Nkaba umucafyi, umudessinateur. Okay. Ego. Igihe wazanga muri GB257. Wari witeze kwiza kwimeze gute? Hama turangene biza kubandana. Jesse inzi kwa ndo umucafyi nkaba sanze mbona abasani n'aba influencers muri kiganiro. Jesse inzi. Na uri mu influencer like. Pana vyatari. Nacho ega bihera hasi. Cool. Katuvyizera. Watanguye gucapa no gusiga ryari? Aya gusiga ni vuba. Muga ibintu byo gucapa. Nabitanguye kera tu. Pole. Kera ufite nk'imyaka ingahe? Imyaka sino precise kubera nabambeshe. Bon, souvenir. Aya nabambeshe gusa kuva muri primaire na capa. Ivyo burofa tu bigazubana bwana. Muga natangiye gucapa ivyo buseri nyene vya seri igiye kwishura. Cool. None baravyigisha ari ishuri bavyigisha nga mu Burundi. Yego. Iri. Ni Gitega. Wagiye kuvyiga Igitega? Nagiye muri interna kuby'ubugari. Ngiye Gitega n'amavoka ntamandiga gucapa. Nakamagi. Magi ni rimwe kubera byasaba ko dusohoka. Canke ko ducimba. N'iminota nka 30. 30 yose acapata. Tu na clôture yari hari, by the way. Na clôture yari hari donc ari aba engineer, aba professionnel mu bintu byo gucimba. Nanje narimo. Nawe warimo. Yego. Merci. Papa kwigishije cyabibona ti wamwana. Yamuga mu mwaka wa mbere. Mu mwaka wa mbere, vraiment j'étais trop sage. Baranwenga ngo nuwe. Ni wari sage wari yorobeka. No, ni kubera bon, yagiye mbere nsohotse, nyawe Bujumbura, baguma bambya none uburu. Umwana w'Ibujumbura wahehe. Dasohoka none uburu wahehe. Muga mwaka wa kabiri. La, ils ont vu. En fait, wari kuri gateka. Bakurahiga kugira urabe ngene zo kibuga. Okay, dessin ya mbere wakoze wese umuvyeyi wawe. Yavyakiriye gute? Bon, je na dessin umuvyeyi wanje by the way, sinovesha. Mugabo naracapa tu muhira bakabibona. Bose bakabiraba. By the way, je umuvyeyi wanje mama. Mama wanje n'umuntu wa mbere agoye gukonvenka. Ntanyivyo nashaka kumva ofete. Iyo rero yari challenge yanje ya mbere. D'ailleurs namwemeje vuba. Kuva kera biga byose na publie yawe yararaba. Ngo je nanje naracapa nkiri muri primaire naracapa bireye. Okay. OK. Mais maman tu sais beaucoup de gens apprécient. Rien même, je vuba. Ego. Non, je peux dire que je suis artiste quand même. Akwera umuvyeyi yavyemeje. Wow. Umva biragoye ni izihe inconvénients uhura nazo mu kazi usanzwe ukora ko gucapa ko gusiga?
inconvénient ya mbere ni kubera ari domaine iri un peu trop personnel. Biragoye kwivolera muri domaine ya art. Genre n'ubuzi neza aho udodora canke ibintu nk'ivyo biragoye rero gucrea irya atmosphere abantu bakumenyere. Niyo mpamvu rero benshi bavariya bashika mu muji bagaca bahindura basi. Rero biragoye kugira nyine ushike genre abantu bakumenye. Ça prend énormément de travail, rero iyo ni inconvénient. Kandi niniya kubera n'abantu ntibabitahura. None wewe wabigenje gute twovyita chance canke? Bon, chance irimwo, mugana travail irimwo parce que je travaille beaucoup. Kuri qualité yanje, réalisation, je travaille beaucoup tous les jours. Niyo mpamvu ngendana na carnet yanje. Je travaille beaucoup. Okay. None ni ivyo vyonyene ukora gucapa no gusiga gusa? Vyonyene. Nabindi naragerageje muri football. By the way, imbere yuko nja mu byo gucapa narakina. Aza abana mu myaka biga no mu bwiza. Ni football kwenda mbere. Okay. None vyarase ko badanya. Na dance naragerageje mugabo bakunda kudukubita inkonzi nyene. Danse moderne. Danse moderne. Mugabo vya fake ibijya nyene uraba ukaba inspiré ama ugiye kwinjira. Bagaca bakwinjiza mu muji, ugaca usohoka. Donc j'étais un peu intéressé à manger muri foot biranga biga football yo ngapigoye. Genda kagira entraînement indwi yose bagaca baguha sambare y'amazi. Wow. Rero j'ai trouvé refuge muri dessin. Et je me suis retrouvé. Wow. Dessin none yari sanzwe iri muri wewe apa yuko wowe waragiye no kuyiga. Dessin yego. Urumva ko ari ikintu ukora ataye forme ndende atari tavuga ngo ni ibintu naborotse mu ntegeza kugira uku urashaka no kuyanspira wenye ukumva uravyutse tireka ndetse n'iki kintu kubera wumva kiko kirako anta muri wewe. Bon en fait ibintu vya dessin c'est que je batugishije yuko chaque personne n'est artiste. Ico ukora genre il faut essayer de révéler l'artiste qui est en toi. Et le muri jewe j'avais envie de révéler l'artiste qui est en moi. Sinari bwaronke rero genre l'opportunité de kumurera. Sinon j'ai dessin kuri je ni ibintu naturel. Je fais ça d'une manière naturelle. None uramaze goyebwa n'umukobwa kubera utamucavye? Aya nta n'urafu hati uyu unyo wamucafye neza canke ki akaguhora nyene ako kazi kiwawe? Ico maze gukora ntacafye nyene umuntu nakunda umye arizi azotwigire muri commentaire turabe ingene vyagenda kandi ni kera. Ni kera sinon ibintu vy'inkundo hamwe n'ivyo gucapa vraiment kuri jewe naho bihuriye. Donc kimwe cyose kiri kwacu nawe bizohuriye. Ibyo bintu sindabivanga genre monde zibiri zitandukanye shatse kubivanga usanga akazi kononekaye. Ayo ma emotion menshi ukora amatabla ngana nuko. Mugabo par contre ikintu nabonye urakunda gucapa ama couple usanga nk'abagize mariage ukabacapa. Ajya abana commande sanzwe. Bon, moi je suis un peu différent. N'abandi ba artistes bacapa. Moi je valorise beaucoup ajya ma photo y'abakiriya. Ndabibasaba. Ko upostinze nk'umuntu wacafye asanzwe. C'est facile de convaincre umukiriya wundi. Akumva ko ucapa abantu basanzwe abantu mu quartier. Ego. Atari bajya dusanzwe tuzi gose. Uca bimworohera na wene kwegera. Agusabe genre akubaza amapri n'ibindi. Mugabo ucapa misi yose ba LeBron James ba Justin Bieber acapa abastar canke arigyohera. Mugabo je ncapa abakiriya gusa. Niyo mpamvu amacouple agumagaruka amacouple mariage dote. Entre peinture na dessin niki kintu kikorohera? Byose. Niki ukunda muri vyo peinture, dessin, stylo, fusain, charcoal, vyose. By the way sinakubajije ibyo byose ucapa ubwo abitandukaniye ari tubona vya crayon ari tubona amapanture ari tubona amastilo. Mumaze imisi
niyararaza ibintu byo gucapisha charcoal ni imesu forme y'amakara urumva je byose rero byose biranyorohera muga icyo nkunda gose ni peinture kubera izimvye gato par rapport ya crayon na stylo urumva kubera nshaka something to put in my pocket urumva mbajije genre Dany umva notori dessin ya crayon canke peinture non tora peinture niyo nziza urumva abantu benshi niyo bakunda komanda ça serait bien pour vous de choisir la peinture kandi iri présentable urumva ibintu nk'ivyo by the way niyo wakoze peinture y'iyi tableau yacu ni œuvre yanje et j'en suis fier donc yaratuzimvye baje soit question yindi ni igiki uri kurakora muri no minsi utipfuza kuyibona uri kurakora muri kazoza ico kibazo kiragoye kubera actually je suis en pleine construction ya future yanje umva ivyo ndimwo muri uwo mwanya je napanze kuva kera urumva mbaje nk'ico kibazo simbona ico novuga ama obstacle yose meze yakwepa kugira negure c'est en pleine construction genre c'est target cyagushikako rero iyo target niyo yatumye meba bimwe nani nikiye kintu urimo umunye udashaka wewe muri kazoza udashaka kubibona usuye kubibamo ubu cyo kibazo kiragoye acha bisaba ko niyumvira nk'amanyanga nabo nkora atari novuga sanga mvugika sanga mvugika gasanga naco bitwara bon gutakaza umwanya sometimes bon mu bisanzwe objectif mfise jewe à part kuryama kuruhuka genre ubundi mwanya wose niko ndakora ikintu kinyungukira rero si iminsi yose bishoboka canke bikunda sometimes rero usanga nasamaye nko ku za Netflix usanga natakaje nka 1 heure du temps ndi muri ivyo alors que c'est pas très important bon c'est productif gato muga c'est pas très important nawe urakeneye me time yawe genre umwanya wawe wite ukora akantu ukunda oya mu bisanzwe je ndi bakora film ukayira mu bisanzwe je ndi wa muntu yirirwa mu nzu je sors que quand c'est important ni comme la plupart du temps genre kuva 8h jusqu'à 18h30 ndiko ndacapa merci Miss yose amasaha 10 Miss yose bandi muri ivyo ngize pause pour mettre quelque chose nagiye bishika ugasanga urabuze ide y'ikintu ucapa ide oya mu bisanzwe jama en fait nova gute art yanje il est divisé en deux voire même en trois hariyo amakomande asanzwe hariyo tableau iwanje de conception pour des projets à venir rero ayo tableau usanga ndiko nkoresha imitahe nakuye mu makomande par exemple na tableau iwanje de conception tableau imwe ça peut me coûter voire même 300 400 500 mais bien d'accord donc ujya mu mode ajako negeza kumuriha etu amarangi amatwale etu rero agama free time yanje cyangwa projet ziwanje hama undi mwanya cyangwa amakomande asanzwe uko niko biri diviser genre pas de focus muri ivyo birashika none ukasanga ushatse gucapa umuntu nk'umucelebrité canke dufate nka Mona Walde canke Dramati canke ukamucapa ukaca umwereka
œuvre yiwawe kwa mucapfu birashika ivyo ukabigira bon sinobivuga muri iyo sense mugabo ndashaka kuvuga ko kandi nawe wavuze niba arimo mugabo biri muri iyo sense kandi tuje ndayibona beaucoup plus muri sense yo gupromoting ibintu umuntu akora kubera bagya abo n'abantu bari celebre aha mu gihugu duko usanga bakurikirana n'abantu benshi umucafe œuvre yawe ifite beaucoup plus de chance yo kubonwa n'abantu benshi rero ça fait partie des plans mugabo ariyo iyindi système je nace nshiramo ya système ya collaboration kuri jewe dessin yanje ça coûte beaucoup d'argent ndize ndayiheba kugira ndagucape for free mbashaka ko nawe umfasha ikintu niyo mpamvu rero ngire visibilité nini wowe umfasha visibilité hama jewe naguha kado yanje kado yanje ifise valeur kwa dessin yanje bon sinova kwizimvye mugabo c'est pas rien birashika none uwo muntu wakoreye ico kintu we aba yaguhaye iyo visibilité nawe ukaba watanze umwanya wawe n'inguvu zawe mu gukora iyo œuvre birashika akavuga ati no iki kintu kirarenze vraiment ntegeza kugushimira kagwa nk'akantu aha kugamo sha bon yo chance ndaro mugabo barahari abara Jean bambwira vraiment le travail est énorme j'apprécie merci alors non savye limikash urumva birashika mbwa jewe mu bisanzwe mbashaga visibilité gusa umaze kuma visibilité ubuhejeje ushatse rero kurenza ko samva mugabo je mbashaga visibilité kandi mbashaka ko dukorana neza ko ariyo nabo usanga wa mu propose akavyemera hamuka mu capa mu nyuma agacha yanga kwipublier birashika ama nanje nk'ivyo bimaze gushika ko je fais pas ça genre pour être célèbre ndabigira genre pour promouvoir mon travail donc la client banje rero maze kwiyumvira ujya mwanya mba natakaje tetu cyasanga nabiheze no kuyiposta ngaca ndabiheba kada wewe acavuga none yanjasi abipostinze baramuhamaje ibintu nk'ivyo nanje simba shaka amajeme yiwanje mashaka amajeme yabo bantu biwawe abiwawe urabafise barashaka nabone bambone ko def objectif yuko chaque jour haba nka 10 canke 20 personnes badécouvrir l'existence ya Dany Daniel ngiye muri ivyo mbashaka ko abantu bamenya Dany Daniel art wariwe je fais en fait na ma tactique umuntu akora je fais trop de tactique trop et d'ailleurs mazimisi na hindoye ama tactique umuntu posta na ma video kugira abantu bamenye bagire iyo confiance baze bagira amakuru je fais tout ça pour avoir des commandes na kindi OK tuhindure gatonya uraba filme z'igihindi ego ngana zero kake watamba ugatambira mu mvura n'umukobwa musohokana uri kurajya ikigori gishushe izo bigiye biravana nta muntu ndimbaje dusanzwe n'umuntu ari very open ndi ouvert kwivyo izo ni romance z'igihindi ego yaza ko iyo scene yibona neza ndayibona mugaje je nsanzwe n'umuntu ari ouvert trop ouvert kandi sinibanira genre quand je ressens quelque chose bashaka ko gisohoka rero ivyo bishitse shaka kuvuga ngo shaka kubikora aya bishitse no bikora bon birapfa nayo naho hantu canke mood umuntu aba arimwo mais tout est possible avec moi c'est ku bandi avec moi tout est possible je suis très ouvert d'esprit donc yotamba mu mvura akagira igigori gishushe na sheri wiwe romance z'igihindi urazi guteka ego neza cyane
neza ça veut dire vyose urazi kubiteka. Sauf ari utuntu tumwe tungora nk'ipirawu. Pirawu nyene naniteze kuti. Mugabo genre ibiga bintu bye de base. Ibiharage n'uturungo nyene, inyama no gucumba ubugari. Urumva ivyo de base ndabizi. Kandi neza à la perfection. Sauf pirawu. Sauf pirawu. Pirawu ndasanga na Okay. Niyihe plat uhora uvuga ati iyi nzoyitekera madame vraiment ndamukorera umunsi. Deja ko mva pirawu itarimo. Bon, je n'ai rien d'avyumvira. Hata madame mfise. Uzobugira quand même. Mais là, je kibazo naco ndiyumvira. Mugabo, I think ukunda ivyo ukunda. Je nkunda amafiriti. Nkunda amafiriti n'inyama y'ibitunguru. Urumva njyana usanga namuhaye ivyo nyene. Okay. Kandi azi kubiteka. Aragerageza aravyumva. Uriko uravyumva? Future baby. Okay. Muzotama no mu mvura. Okay. Ni ibihe bintu vyerekana galanterie y'umuhungu mugabo wewe uvuga ati vraiment iki inya wapi twaribwe vraiment? Tout d'abord galanterie, je sais pas ce que c'est. Galanterie uri kumwe n'umukobwa mwasohokanye so turamugurira umuryango turamukwegera intebe hageze kwicara ukariha restaurant mweje gufungura ibiri muri ivyo. Nibihora uvuga ati non ibi inye vraiment baturenganye turibwe. Je nakubwiye, je suis quelqu'un de très ouvert. Je sais kugura umuryango wese ndabikora. Wow. Je paye même. Ngabivanye. Kakambwa rero kaza gufuta ibindi byose. Oui, je paye mugabivanye. N'ukuntu tu donc urashobora kumutumira mukicara mugakonsoma. Oya ndize ndamutumira. C'est moi qui paye. Mugambwiye. Wewe. Niwe pe. Wewe. Acha yiyaranje. Que ça dépend des rendez-vous. Ça dépend des rendez-vous quoi. Bon, les rendez-vous galant nyene. Urazi ndago exemple. Uri umukobwa. Urazi wakunze umuhungu. Canke kamere kuri negative. Umuhungu aje kurondera utamukunze. Uramyemerera? Biravana. Nuronka n'umwanya wo kumwumviriza. Biravana. Ariyo genre ari amakritère amuraba de base. Donc nawe agiseruka. None nk'ugashaho. Nayo grande buzimeze gute? Ngo bumeze uko. Nanje rero nuko. Je suis ouvert mugabo rendez-vous ngizo umva. Si c'est moi qui invite, je paye tout. Même la taxe. Si possible. Si vyiza vraiment kwe kumukobwa ngo ari basi mufuma muri 50-50. Bon, nubwo yagutumiye. Et d'ailleurs j'ai abakobwa genre de turia 50-50. Abari umugenzi. Umugabo ariho umustonye usanga nyene ari kuri target nyene. OK, c'est pas pour impressionner umugabo juste kandi nyene ku umuntu w'umugabo. Anegasha witeze ko akwemerera ucumbure karihe. Mugabo wewe udashaka utemera uvuga ati areka mfe kugenda. Ucumure kariha na facture yose wafunga. Oh yeah, ça c'est méchant. Muguri nzugenda genre tu dois être clément quand même. OK, none tukiri kuri ico nyene. La dernière fois umukobwa yakudraza bamwishuye gute? Ko ndumvise ko ivyo bintu bikubako. La dernière fois. Umukobwa utakunze vraiment yakudraza mu bwana n'umukono wamwishuye gute? Ishaye d'ailleurs kije kenshi birangora kwishura. Ucumurya sibi. Abo yari yesine mwese. Mwe muvyumva. Bon, icyo nkora, j'essaie d'être j'essaie de répondre. Nyishu nyene iri positif nyene
bitababaza kugira ari umuntu genre atagushaka ca jishura genre bizarrement et tout mugabo avant tout uwo muntu bibwiye c'est une personne urumva ababara et tout rero ivyo udashaka ko wakora no bikorera uwundi je rero en tant que une personne influente cha wiga ukuntu wishura abantu d'une manière irigente ko yarashaka kumwanyira mukamukenera mu bindi bintu after eda ya abantu benshi bafasha usanga ari bema rero no mwikura ko jango aya tu dois être intelligent et savoir formuler les bons mots ubwira umuntu nashavure amakagutawe kone komanda bigenze mbwa niba misi yose je peux pas me vanter bibagaki donc iyo hatabaye ivyo uba muri sine oya apana simvuze ivyo byo kwishura ivyo byo kuba ivyo kumukobwa ntaga bibagaki je peux pas me vanter donc nubwo bibagaki izo ncuro zose biba uraraba ingene umwishura nyene neza kandi utamwemereye kandi utamubabaje kandi ega n'ubundi umukobwa yagukunze s'il y a une petite connexion narinda kubivugerega aho urabibona tayari wamaze kwataka narinda umugabo uwarinda kubivuga genre uri umuntu ubwiye ngo ayibonye kuva kera ahantu hari ikintu mugashitangura kudejua merci ok n'uyu artiste wo mu Burundi ukunda cyane ni benshi kandi umwe azi imbere y'abandi bose ubu nyene akujemo non je peux pas dire genre umwe muga ni benshi ari abo tugendana ari abo nkurikirana ni benshi sana kandi je nkurikirana abartiste bose je fais en sorte que genre mon acapa wese tumenyana genre pour m'intégrer dans la société quand même ni uwo mufootballeur hama numenye umufootballeur azwi cyangwa umufootballeur akunzwe ubu utari umufootballeur je ndi umupeintre je connais beaucoup d'artistes bo ngaha kandi benshi n'abagenzi banje turayaga kuri message partout kuri WhatsApp kandi abakunda kandi murabizi ok tugire indoto yawe y'ibisazi wari ufise 12 ans n'indoto y'ibisazi ufise ubu bon il y a 12 ans nayo nibuka navuga ati shaka gutwara indege shaka kuba president shaka ko kwerukira umwana bien sûr ça c'est par rapport à la vie mon gars à 12 ans je pensais pas à la vie moi je nakunda Maria kare urumva ivyo sinovyumve Maria kare ubu nari romantique Maria kare nakunda Maria kare namubonye mu ariyo clip yakinanye na nugi yakinye Prison Break c'est pas une de mariage ko kanarayiraba ngo oh mane titre d'ailleurs. Le type, il me vole ma meuf, c'est quoi ça? Non, on a avec Maria Kare. Dany Daniel 12. Mon gars, genre, après ça, d'autres ils s'est eu c'est réussi. En tant qu'artiste, quoi, ni cho kino kigoyenga. Réussir en tant qu'artiste, pas na genre ngo yakuye amafaranga mu bindi ngo oya. Non. En tant qu'artiste, genre umuntu ambonye kwibarabara avuge ugana mu artiste. Et tout ce qu'il a c'est grâce à l'art. Et le nion d'autre yanje. Nkuya kwa Cristiano Ronaldo, sama hotel, c'est kino kimugabo uvuga yabikuye muri football. Nanje rero no. Cool. Actually. OK. Reka rero tubandanye na 10 questions in 1 minute. Là, je risque de répondre des bêtises. Oh là là. Are you ready? Oh là là. Niki uhitamo kuba mubi canke kuba ikijuju? Nafuma mba mubi.
Ikintu stupide umaze gukora kubera urukundo. Bon. Ndamaze gufata. Aya, ça je dis pas. Ni iki kikuriza? Iyo wandenganije. Ni iki kigutwenza? Ni vyinshi sana. Ni iyihe telenovela wakunze kurusha izindi? Telenovela? Bon, je suis pas trop fan de telenovela, mugabo ariyo naraba kubera muhira ma maman aime. Mugasi ndayibuka izina. Indirimbo uguma wumviriza ukunda cyane? Actually ni Fou de toi. Fou de toi. Hamwe na Your Love, Dramati na Juno. Abahungu nabo muragira butterflies. C'est quoi ça? Les papillons dans le ventre. Kubera, genre, je sais pas. Kubera urukundo, kubera amasentiment. Genre, ma chair d'épaule. Non. Butterflies, basi ni ivy'abakobwa basi. Okay. Umuziki, urukundo canke gucapa? Eh? Umuziki, urukundo canke gucapa? Vyose. Vyose? Vyose. Ni ibintu genre ça se combine. Ndiko ndacapa badi mu muziki. Umunota waheze. Oh. Okay. Wishuye. 10 questions zakwiye. 10 questions ntizari bwakwire. Oh. Wishuye. 3 questions. Okay. Cool. Muga witi ni nyinshi. Witi ni nyinshi. J'ai trop Kuri rapide. 10. Yego. Tugukengurukiye cyane. Okay. Merci. Wakoze kutwitaba. Waryohewe none? Cyane. Ikiganiro cyawe wagikunze? Ego. Cool. Quand à la base, je suis trop nerveux devant la caméra. Je sais pas, elle me rassure un peu, je sais pas. À la base, de mon atelier caméra, c'est atari. J'étais un peu mal à l'aise, mais gars, on est bon. Tu vas voir, c'était trop cool. So, best femme, mwakoze kubana natwe. Et Instagram, il y a Dany Daniel Art. Dany Daniel Art sur Instagram. J'ai un chef suivi et je suis peintre. J'ai besoin de votre soutien. Allez, venez s'abonner. Merci, je vous aime. Tuhereje kuri aba bizu ya Daniel. Murakoze cyane, tutosubira. Ciao.